Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'amazaburi kw'izaburi ya 96 guhera ku karongo ka mbere kugeza ku ka 13. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo umukama ni nyene butungane. Nimuririmbire umukama ururirimbo rushasha bantu bo kw'isi yose, nimuririmbire umukama. Nimuririmbire umukama muhezagire izina ryiwe. Nimuyage urukiza rwiwe uko bukeye uko bwije. Nimuyage ubuninahazwa bwiwe mu makungu, muyage ibitangaza byiwe mu bihugu byose. Nkako umukama ni agahambaye, arakwiye guhayagizwa cyane kandi arakwiye kubahwa gusumba imana zose. Nkako imana zose z'ibihugu ni imana ataco zimaze, umukama ni we yaremye ijuru. Iteka n'icyubahiro byama imbere yiwe, ububasha n'ubuninahazwa bibarizwa mu ngoro yiwe. Nimuhereze umukama miryango y'ibihugu, muhereze umukama ubuninahazwa n'ububasha. Nimuhe umukama ubuninahazwa bukwiye izina ryiwe. Nimurengukane ishikanwa muze mu birimba vyiwe. Nimukubite inkoro hasi imbere y'umukama mu mwakaka w'ubweranda bwiwe, nimuhinde agashitsi imbere yiwe bantu bo kw'isi yose. Nimuvuge mu makungu muti umukama niwe mwami, isi nayo irashimangiye ntinyiganyiga. Acira urubanza ibihugu mu bugororotsi. Ijuru nirinezerwe, isi nayo ihimbagwe, ikiyaga hamwe n'ibiri muri cyo nibisamirane. Imirima n'ibiri muri yo byose nibivyine, eka n'ibiti byo mw'ishamba byose nibiterere impundu imbere y'umukama, kuko nguwo araje, kuko aje gucira urubanza isi. Acira urubanza isi mu butungane, agacira urubanza ibihugu mu kuri kwiwe. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, mu gitabo c'amazaburi tugeze ku izaburi ya 96. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo umukama ni nyene ubutungane. Haleluya, amen. Umukama Imana ni nyene ubutungane. Akarongo ka mbere. Nimuririmbire umukama ururirimbo rushasha bantu bo kw'isi yose, nimuririmbire umukama bantu bo kw'isi yose. Ngo turirimbire umukama ururirimbo rushasha. Ururirimbo rushasha nawe ururirimba uri mu muryango wawe, worondera ururirimbo ukaruririmbira Imana, canke se ukaririmba n'abashoboye kurufunda mukaririmbira umukama. Haleluya. Kuririmbira Imana ni ibintu byiza cyane. Kabiri haravuga ngo nimuririmbire umukama muhezagire izina ryiwe. Ngo turirimbire Imana, duhezagire izina ry'Imana. Wowe muri wowe kweri nta ndirimbo wumva wogira yo guhayagiza umukama mu izina ryiwe, ukabona ati Imana warampaye abana, warampaye ibibondo Mana, shimwa na bose Mana, warampaye kuja muri Australia, shimwa na bose. Ariko nubwo mvuze ati ego ibyo ndabishimira Imana, kandi ntubabare ngo nuko utagiye muri Australia cyangwa utari kuraja mu bindi bihugu hirya no hino. Oya, ushima Imana uti Mana warakoze
ko ntagiye no kuyerera mu bihugu byo hirya no hino ukaba warampaye nkaba nibereye mu Burundi amahoro. Ibyo ni ibintu byo gushimira Imana kuko natwebwe turi mu bihugu twagiyemo namasenga Imana ndayisaba Imana uzome kuzorangiza narasubiye iwacu narasubiye uramba gusubira mu gihugu cyanje cy'amavukiro. Igihe nzosubira mu gihugu cyanje cy'amavukiro nzoshima Imana kandi n'ubu ndashima Imana ko yanzanye muri Australia nkaba ndiko navuga ubutumwa nkaba ndabubwira n'abazungu hakaba hariho n'abazungu bambonye ko imbuto nziza bakaba barakurikiye Imana. Haleluya amen. Shima Imana ko Imana yaguhaye umubiri mwiza yaguhaye amaso abona nta na kimwe utoshimira Imana ntiwowe buri kintu ushimira Imana. Haleluya amen. Nimuyage urukundo rwiwe uko bukeye uko bwije ngo tuyage urukundo rw'Imana uko bukeye uko bwije. Hari igihe fata abana banje bankabereka amafoto y'ukuntu nari imeze mu nkambi cyane nkaba ndiko ndabereka amavideo y'ukuntu igihe iyo nagiye gusura mu Burundi. Fise rero umukobwa araho n'umuhungu bakunda ngo mama ngo you serious mbese ngo ndaberetse amavideo nagiye mu miryango ugasanga ndi mu misozi. Ndibuka aho naberetse ndi kumwe na masenge ng'umukecuru yaranatashe. Uwo mwana wanje rero w'umukobwa icyo gihe yaravura bamusasiye agakeka yavura mbese bimutangaza ngo hatwari hega mama amubwira ati twaragiye mu Burundi gusura mu miryango ati ujya yari mushiki wa papa wanjye bakambaza none natwe turafise mushiki wa papa wacu hari igihe nzoza kubabereka ibintu nk'ibi. Rero nibyo dushimira Imana ibintu byose no gushimira Imana nta ubura icyo ashimira Imana. Gatatu nimuyage buninahazwa bwiwe mu makungu tuyaga ubuninahazwa bw'Imana mu makungu. Iyo ndiko ndaganira n'abazungu ndabwira ati buriya jewe nkiri mu Burundi nkiri mutoya nararota nigana n'abazungu cyane nararota ibi nibi ugasanga n'abazungu turiko turakubita igipindi nyene byabaryoheye kunyumviriza. Haleluya amen. Ibyo byose ni gushimira Imana. Muyage ibitangaza byiwe mu bihugu byose ngo tuyage ibitangaza by'Imana mu bihugu byose. Rero iyo turiko turayaga ibitangaza by'Imana muri ibi bihugu twajemo usibye ko bamwe twashitse tukijajara ntituyage ibitangaza by'Imana ubabwire ko Imana yagukoreye ibitangaza ikagukura mu bantu ibihumbi n'ibihumbi mbagiza utize ikabuzana guteka ku utarinda guhuha no ngo usanga amaso yatukuye. Ibyo byose nibyo gushimira Imana. Shima Imana ubwira abazungu yuko muri Afrika udashobora kwambara amabere ngo agendere hejuru canke se udashobora kwambara amakariso gusa ko muri Afrika twambara tukikwiza. Bishimira Imana kuko hariho n'abazungu bazokubona ko umuco mwiza bagafata umuco wawe mwiza. Haleluya amen. Ibyo byose dushingire nta Imana dushimira Imana tuyaga izina ry'Imana dukwize hose ijambo ry'Imana. Kane nkako umukamani agahambaye arakwiye guhayagizwa cyane niko kuri kandi arakwiye kubahwa gusumba imana zose. Ngo Imana ni ikwiye kubahwa gusumba imana zose. Tureke kwigirira abantu ngo babe bigirwamana. Buriya mw'iyi minsi hari igihe nkurikirana amakuru ugasanga abantu benshi bari ku rwego rwo kwa Butine banezerewe nuko Butine yakubisaha yababaje yabigenje uko yabigenze uko bibanezereye. N'abandi usanga mbese twebwe ntidukwiye guhayagiza bijya ngo tunezerwe ngo Butine yakubisa atababarira cyane ngo Ukraine imeze. Oya twebwe dushima Imana twongere dusengere bajya bibihugu
kuko nyimba uri kuranezerwa nuko Butine yakubise atababarira hariho ibice yafashe ari umugwanya akomeye, ntabwo uri kurashima Imana, ntabwo uri mu rugendo rw'abariko baraja mu ijuru. Oya, kuko ndababwije ukuri mu minsi yahera nigeze nereka ibintu narabishize kuri YouTube biriko ndababwira ingene umuriro wari kuraka hirya no hino. Nibyo rero biriko biraba. Bana b'Imana, tureke kwishimira ibintu by'abari mu ntambara n'abariko barahahaza abandi. Baje turiko turimikaza tubagira ibigirwamana tubahayagiza dusubira, ntabwo ari byiza kuko Yezu we yanavuze ati umuntu niyagukubita itama rimwe mwongere n'irindi. Ntabwo dukwiye gushigikira ngo nakari karafata canke ari oya, ahubwo dukwiye gusenga intambara zikavaho. Ntabwo abakristo dukwiye gushigikira ngo naka ngo ari arakubita neza canke ngo intambara yihagazemo neza. Oya, twebwe tugwana intambara yo kuja mu ijuru, ntabwo turiko turagwana intambara yabo mu isi. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Twimakaza Imana, tureke kwimakaza ba Butine canke ba Bill Gates canke ba Korea canke aba bitwa ngo bavumbuye ibyo gukora abantu canke se n'ibindi. Bajya n'ibigirwamana muba muriko turiko turabagira ibigirwamana, ariko turata Imana yacu yo yaremye ijuru n'isi n'ibiriko byose. Gatanu, nkako imana zose z'ibihugu ni imana tacu mwabyo ngo nako imana zose z'ibihugu, nkako imana zose z'ibihugu ni imana taco zimaze, umukama niwe yaremye ijuru. Izo mana zose z'ibihugu, izo mana zavumbuye gukora abantu, izo mana zavumbuye ko umubyeyi atwarira induhundi, izo mana zavumbuye zivumbura ibyonona isi, ibyonona ikirere. Ntabwo ari imana z'ukuri, ntabwo ari imana zo guhayagizwa, zose ziri munsi y'ibirenge by'Imana. Twebwe twemera Imana yamanitse ririya juru igakora n'iyi si turiko, kuko abahinga barakiruka no guhiga n'ayandi masi twobako, ariko byarabananiye. Naho bo bivumbura ntabwo ari byo, ntabwo ari bo mana, kuko igihe cyo kuza kwa Kristo kiri hafi. Umwanya wari wo wose yo kubita inzamba tukagenda, basamaye bagasigara. Gatandatu, iteka n'icyubahiro byama imbere yiwe. Iteka n'icyubahiro byama imbere y'Imana. Tureke guha icyubahiro abo mu isi, duhe icyubahiro Imana. Ububasha n'ubuninahazwa bibarizwa mu ngoro yiwe. Ngo ububasha n'ubuninahazwa bibarizwa mu ngoro y'Imana. Nimuhereze umukama miryango y'ibihugu, muhereze umukama ubuninahazwa n'ububasha. Imana yacu, ibihugu byose, amakungu yose, imiryango yose yo ku isi, icyubahiro tugiye Imana ibyagiye mu ijuru, ahera heza mu ijuru, yaremye isi n'ijuru na twese katurema. Ntabwo icyubahiro tugihereza aba perezida b'isi, aba ministri b'isi, aba queen canke se aba kingi. Oya, icyubahiro ni ik'Imana. Abisi nabo turafise icyubahiro tugarukirizako aho Imana yatubwiye kutarenga, ariko icyubahiro cya mbere ni ik'Imana yacu byagiye ahera heza mu ijuru, ikabiri n'ahandi, ikabiri n'ahuri, ikaba ibona byose. Umunani havuga ngo nimuhe umukama ubuninahazwa bukwiye izina ryiwe. Duhe ubuninahazwa umukama bukwiye Imana koko. Nimurengukane ishikanwa muze mu birimba byiwe. Ngo turengukane ishikanwa tugiye mu birimba byiwe. Tugaruke ku audio canke video duheruka aho Yezu yari karavuga ngo ujya mupfakazi yabarushije, aho wa mupfakazi yatanga udusesi nyimbari tubiri. Rero twumve ko guhereza umukama ishikanwa rikwiye.
ituro ryiza rikwiye ari iby'agaciro ntangere. Imana rero tuyihereze ishikanwa rikwiye by'ukuri, atari rimwe ryo kumisesekara. 9 nimukubite inkoro hasi imbere y'umukama mu mwakaka w'ubweranda bwiwe, nimuhinde agashitsi imbere yiwe bantu bo kwisi yose. Dukubite ibipfukamira imbere y'umukama, tugende gusenga Imana. Haba muhira upfukame usenga Imana. Dukubite ibipfukamiro imbere y'umukama. Utagwaye amavi, utagwaye kubera kudakubita ibipfukamiro, udapfukama ngo usenga Imana mu cyubahiro wapfukama. Abantu benshi birabagora gupfukama kubera impuzu z'amapasura, cyane se kubera amapatara boshe, kubera ibirato bihagaze cyane ibirato bidashoboka, bikabananira gupfukama ngo dukubitira amavi hasi dupfukamira Imana. Iyo umuntu yagiye mu rusengero ni byiza ko apfukama mu gihe byagenewe yatagwaye. Haba no muhira uri kurasenga udafise ingorane z'ubugwayi, pfukama wubaha Imana, w'icyubahiro gikwiye Imana. Ngo abantu bo mwisi yose, rero abantu mwisi bamwe ntibashaka gupfukamira Imana, ntibashaka kubaha Imana, bapfukamira zabayari, bagapfukamira abategetsi batandukanye bivanye n'icyo bariko barabashaka. Ariko yamara Imana, wewe mukristo, wewe murokore, wewe musilamu, dupfukamira Imana ni wabuzi neza koko wemera Imana. Umwanya wo gupfukamira Imana, pfukamira Imana. 10 nimuvuge mu makungu muti umukama niwe mwami, isi nayo irashimangiye ntinyiganyiga. Kandi niko kuri, isi irasimangiye ntinyiganyiga kiretse y'Imana yabishatse. Acira urubanza ibihugu mu bugororotsi, ngo acira urubanza ibihugu mu bugororotsi. Isi tuvuge ukuntu Imana yaremye isi, Imana irahagaze neza. Hari gihe abisi bafata isi bakayivuga uko bashaka, cyangwa bakazana ibimenyetso. Kubera abana b'Imana ndi mu gihugu giteye imbere, hari igihe bakwereka ko imvura iza kugwa ntigwe, n'igihe kandi kabisa mu by'ukuri keshi barabivuga bikaba. Ariko hari n'ikindi gihe babivuga ntibibe. Kubera iki? Kubera Imana. Cyane bakaba bari bavuze ejo imvura izogwa, ugacubona nyuma babikuyeho ngo ntizogwa, kuko baguma bakurikirana ibirere none nyimba bari babonye ko ejo imvura izogwa, baramaze kuvugana amadogere izobiriko. Hanyuma bagaca babikura ati noneho izogwa isaha izi n'izi umunsi unowe. Kubera iki byahindutse? Kubera Imana igomba kubereka ati mwebwe ni muri Imana, ibyo mukora nigenda bibakoresha, genda buke mugendere kuri programa yanje y'Imana. Haleluya, amen. Cyagiye mu gihe cyahera ati yagiye kugwa ikibuye, kigiye aho kizogwa, kizoritura isi, kizoritura abantu, kizoritura igihugu canke bibiri. Ibintu nk'ibi nicyabaye. Kubera iki? Kubera Imana. Rero bana b'Imana, Imana yacu ni Imana nziza. Imana irakomeye cyane. Imana irakura ibitero bya Satani byari bikubangamiye, abantu b'isi bamaze kukugambanira, ariko Imana ikabyegezayo. Twubaha Imana, dusenga Imana, dukorera Imana, nayo izokomeza kukugirira neza kubera umutima wakiranye iyo Mana. Haleluya, amen. Ijuru nirinezerwe, isi nayo yihimbagwe, ikiyaga hamwe n'ibiri muri cyo nibisamirane. Kandi kweri ugiye kuraba ikiyaga ukaraba ibiri ku isi biraturusha kubaha Imana.
iraturusha kubaha Imana. Ngo ijuru nirinezerwe, isi nayo ihimbagwe, ikiyaga hamwe n'ibiri muri ico nibisamirane. 12 imirima n'ibiri muri yo byose nibibyine, eka n'ibiti byo mu ishamba byose nibiterere impundu. Kandi bana b'Imana, n'ibiti iyo biriko hari igihe ibiti ubona bigenda uku biba biriko biraninahaza Imana. Ikiyaga kiraninahaza Imana, ibiri ku isi biraninahaza Imana, inyoni zo mu kirere ziraninahaza Imana. Mugabo twebwe abana b'isi bikatunanira kuninahaza Imana. Nkitangura kuvuga ubutumwa, akenshi ndavyuka mu gitondo sizere ntangoye gutanga ubutumwa ndiko ndaburungika mu magurupe no ku bantu nabuha. Rero iyo nacererwa kuvyuka numva hariho inyoni ikavuga ndivuga tiro kaguma kanjana ikavuga, maze nkaca mvyuka, nkaca mfata telefone, nkaca senga, nkaca nugurura telefone. Nagurura telefone rero nkaca ndungika bwa butumwa, nkaca nongera nkaryama iyo byaba ngombwa ko ntafite yonja canke ntari gutegura abana bago baje kw'ishure, nkaca njyama. Rero ndibuka icyumba naho ranjyama mu nyagihe, haragera igihe ndavuga tapo ibi byumba by'abana reka ndabivemo nimukire mu cyumba cy'iwanje. Nanyoni zirandusha imbyura nkisinziriye ndayihuga, nja nongera nja kuryama mu kindi cyumba, kandi koko cyari cyanje nuko nabona inzu ari nini, nkabona ko abana batatu bakiri bato ntari kubareka mu byumba bya bonyene. Hanyuma yanyoni numva yaransanze hahandi, mwumve mu gitondo ivyutse ivuga, erega sinzabona abana nabibwira ngo buriya rero sha ngo ni mutima mweranda bariko arakuvyura, ngo bugiyo nyoni ngo ni Imana iba yayikurungikiye ngo biri mu mutima mweranda ngo kugira ikwibutse gukora ubutumwa bwiza ubutange. Abasi rero ariko harageze igihe noneho nkazavuga ati ubutumwa reka ntangure kuza ndabugabura sandwi. Niga rero kuza nanga ubutumwa sandwi zino. Iyo ari sandwi zino akenshi bana b'Imana nkundibona gutanga ubutumwa hagati ya sandwi na saa 8 zino. Mbanzi ko aba muri Afrika bakiri mu gitondo, kandi hariho benshi babwumviriza bariko baraja gukora canke nyene baki mu gitondo babyutse bakiryamye ibintu nk'ibyo. Rero yanyoni byaratevye rero iragenda, ntiyabaye ikiza kusumbu, kandi cyane umumenga twabyumvikanye ko n'Imana kubwo butumwa nzohora ndabutanga kwizo saha za sana. Rero nsatse kuvuga ati n'inyoni zininahaza Imana.